umva rero ko unganishije na Kuri NDIKUMANA Mayo makuru amavuta ya rutana muhungu rero kwitiranya ibintu aho ngo nk'umuntu muri kamukora gaci ariko mwese murabakozi b'Imana Imana mugabo hajye amavuta ya rutano amavuta ya rutana kandi nawe akubonye nawe avuga ati aha sinoshobora Kristo nibaza ahubwo ko horabonana n'Imana rayive baka vuga ijambo rimwe gusa vuga ijambo mwami wanje vuga ijambo ndemera intahe vuga ijambo abantu bavuga amajambo menshi abantu bose turasanga ibibazo udafise ikibazo bafise ikindi udafise ikibazo cy'ukubura umwana afise ikibazo cy'inzara udafise ikibazo cy'ubukene afise ikibazo cy'abana byanse ko bamugoye abantu dufise ibibazo byinshi Dena ko mbwira umuntu ngo Imana ikuvugaho ijambo ko nifise ijambo ryonyene rifise ubuzima nifise ijambo ryonyene rihumuriza hari abantu dusenga rugasanga no bariko baduca intege bariko baratuvuga kandi bafise amabiri y'amaboko indamukanyo yabo ari isashimwe mugabo ugasanga nibo bantu batuma batanezerega umugisha umuntu yaronse papa wanje yitavye Imana novuga ko hari ibintu ntari bwaronke ndari kumuha basi papa wanje ndibuka ari mu bitaro ari naho atagarutse yagiriwe ko yaransavye ngo naniciye kumura mu gatondo hari sizeza gatondo nakorera ahantu mugabo ivyo ari imeze neza arasaba ngo uza kunzanira igitigo inyama y'igitigo yarayikunda urumva ni cyo gihe yatahiyeko iyo nyama ndayibuze ndumva ko mbabaye sinasubiye no kumura mu bitaro umuvyeyi ko yameze kose ngo si vyiza ngo kumwerekana kuri yaba ari bazi kumugisha wa mbere ari umuvyeyi mugisha mbere n'umuvyeyi je nimba waramenye hari wamvyaye hari watumye mbaho kandi kigira kandi je mama ngo jewe ndi mu inda yiwanje ngo yaso gukoroka je mfise imvi nyinshi mu mutwe urumva afise intahe nyene mfise ibintu byinshi mama yambwiye no vyo tuma ndamuvuga cyane kandi nzo mu boss niko bavuze none no boss ufise ubuntu bwemera yuko uri mu boss ariko ivyo bintu tuma dukutana haga muri vile ndiko ndapambana ndakurondera canga ariko ivyo bintu mpeni Bwana utukufu na mpeni Bwana utukufu na yeye aliyemuumisha Farao kwa mapigo 10 hey aligawanya bahari ya Shamu ikawa njia kavu haleluya reka ino message mushikire Rose Muhanda yewe bivugire mu Giswahili Hello nabakunzi ba Gatech TV uyu ni Mr Vibe aya nimewaletea uwo bita ichuki cyo muri entertainment hey Alice watagase bavuze gutagatera umbi cyari ibintu biraza nabi vura iseko yonyene okay urabamara abantu thank you amakuru y'imisi namahoro ndashima Imana urashaka kuramutsa abakunzi ba Gatech ndabaramukije mwese ku bakunzi banje abakunzi bawe abakunzi ba Gatech TV ndabakunda cyane kutekereje hewe biraza kuza uraza kuza na vibe imidasanzwe meze neza vuga ijambo rimwe gusa vuga ijambo mwami wanje vuga ijambo ndemera intahe vuga ijambo haleluya urazona ntabwo kuvuga mu ndimi yes ni Alice ariko arabice bigacika ku rubuga rwa YouTube na Facebook hajya na Instagram TikTok naho nyene uriko ana kuhaje sana asante uri kubikora neza tuvuze ati ya Gatech naho haba mwijoro turamuzana yes bababwira yuko biba bigoye murafatirwa sana Alice bibaho ubuzima umuntu aguma yiruka umuntu akubwiye yuko wavyibushe wavyemera
Jireze ahantu mba mbona ko navyibushe iyo niravye nko mu ifoto ni ngaha aho kandi nguri mu bantu bakunda ifoto nani sana ariko nyene nta murundi kazi yanka ifoto antuka bon antuka nibaza ko ifoto nibaza ko ari abantu bake bayanka abahungu ntiyatwiko nabo nyene sibeshe ari abahungu bakunda amafoto no gusumba abagore ahubwo wimva gute abantu bakwise Roza Muhanda wo mu Burundi bon no vyemera mu binyise kandi no vyakira neza kuko Roza Muhanda ni nawe umuntu wanje akwenspira cyane niwe muririmbyi wanje vro murinze muvyemera ko mbawe no vyemera sinovya turakubona jewe hari aka image nari impahamukiye gushika ndakubwira ndaza gucishamwo ama image bayabone ngaho arisha uku kuntu ushobora kwicara hasi hanyuma ukinyereza donc wabigenjeje gute ino vibe ikura hehe ni ko sanzwe meze meme no muri eglise je ndiko ndarimba sinigirisha nuko meze niko ndemwe ndakunda izi style ndakunda kugira dance kuriya niko nakuze kuva na Roza Muhanda ataraza no ngaha nese nzi n'umuntu ufise morayi ndiko ndaririmba none kujya kuntu utamba n'inguvu nyinshi uwe uheze umeze gute of course ndaruha mugabo ko ari ibintu biri muri jewe nanone umbwiye ngo ndirimbe mpagaze sindabishobora really baba bavuze ati ugomba uririmbe nka ba bene data baba Pentecost wowe umuntu bita kuko usanga nagiye hariho abantu usanga iyo bariko barakora indirimbo bavuga ngo aho mu gishingo cy'uri ko aracting umu director ni waru we niko bimeze je noneho ruha cyane kuko meme no muri eglise yo urankurikira udafise inguvu zo kusanga iyo wondi usanga nagusize really aho ndavuga umu cameraman araruha ngomba umbwire mu buzima bwa misi yose abantu benshi barakunda kuvuga Arise duhuye ntandamutsa Arise duhuye arafise inzigo bigenda gute uri kuraboneka mbere ya kamera urafite vibe uri kuri acting ajya comedy urafite vibe ariko hageze mu buzima busanzwe ntuboneka nk'umuntu afite vibe biva kute abantu benshi babibaza ko zijya iriya mood tuba turimo turiko turakina comedy ko ariko tunabayemo no mu buzima busanzwe ndaganira ndatera inkuru ariko ndi no muntu mba ndi serieuse umwanya munini turashobora guhura ukandamuza nka kwishura ukibaza ko nza kuguma nza kuca ntwenga swat nza kuca ngira ibintu no kuko mba ndi mu wundi buzima ndakwishura sawa kandi abantu beshura barakunda kuvuga ko je ngumashavuye nikomeze iyo ntari ko ndavuga ndi serieuse umenga yenda shavuye ndibuka no kwishuri kuva nkiri kwishuri nashobora kuba ndiko ndaraba nk'umunyeshuri uko twigana nkumva arambwiye ngo mugabo risura gayana ngo ukuntu kwa turaba nanje ivyumviro byaba birahandi sinabona abandi ko ndaraba jewe iyo ntekanye umenga ndashavuye Arise akunda iki mu buzima bwa misi yose mu vyerekeye byo kurya en general kweri ko uhereye kurya ati rero amatama ntazira ubusa je nagoma ndakivuge kweri kuko nico kiri hafi bindi bavuye ngo rakundera kugira hariho umuntu urana ko dukorera impande yo kugisiniya bon mu buzima busanzwe ico ndakunda urambayije ku bantu cyane ku ruhande rw'uwanje ivyo nkunda ku muntu en general ari ku muntu nimba ari cyo woherako ari kuri wewe ico wifuza ubwa mbere bwo je ndakunda abantu kandi abo bantu ndakunda umuntu yiyubaha akongera akanyubaha kuko abantu benshi baratwitiranya mu bantu benshi baratwihendako jewe iyo umuntu aje kumvugisha meme nubwo haba ari kuri telefone uko yifashe niko ndamufata hari igihe nshobora kwishura umuntu bivanye gusa n'ukuntu abonye yanditse message nkabona ukuntu umuntu yivuze
nkabona message yashikirije nkumva ko umuntu ntomwirengagiza. Ndakunda umuntu uhesha agaciro. Wow. Ibisigaye sinkunda umuntu asuzugura. Kuko jewe umenyereye ndakwereka mu yindi shusho vraiment. Ndakuvuga ko nkaze ko mfise amanyama ngiziki ako kanya niho cubibona. Arise gusohora vuga ijambo. Bivuze iki kuri we? Vuga ijambo ni message. Bwa mbere bwo ni indirimbo nakoze mfise ishavu. Hari indirimbo twe twasohoye ari collabo n'umuntu araho muri imvye araho Izayi. Tugenda muri studio iyo ndirimbo ngira ameze nk'umunani muri studio. Twarayirindiye twasubira turayirindira tugera naho tumurondeza uwo producteur turamubura. No turaca ko turamurondeza. Hageze kwisohoka rero numva twamaze gupanga video indirimbo yaraheze. Tumaze kumubura rero twashitse mu iramu ingana iyo ndirimbo vuga ijambo nanditse nka saa 6 z'ijoro. Tuvere kumurondeza twamubuze. Twitwe n'ubutungane. Twamubuze. Totonde umuntu adufasha kugira ngo tugende ni nkaho tugiye gufata umuntu yaduhemukiye. Twamubuze tugarutse nabona ko nacerewe nari maze igihe kinini ntagize iki ntakora indirimbo ntasinzira umve ngo fise umutwaro ntasinzira kumurango ntagisinzira mwijyo ntagisinze mu mvuga ati mana we nacerewe cyane nibwo nandisiga indirimbo cyandika hofre maze kwandika hofre mu gatondo cyandonde mu producteur nekoreye na honest for ndamubwira one nagendisha nawe no producer rero ariko abikora neza vraiment ego nagenda ganira nawe ndamubwira tumva ibintu bimeze uko indirimbo mu minsi 2 ndayikeneye kandi duhanahana ivyumviro dukora ikugwa ciza ubwo turagikora nkora video message ukikugira ngo nandike message ni message ni intahe wanje isangiye ko nundi mugenzi wanje mama araha yariko kuvyara umwana yaramaze imyaka yari kwirakwira 12 atararonka umwana aciye mu igeragezo gikomeye yaravuzwe arasubira aravugwa nari mfise umutwaro nararize kubwiwe yaravuzwe arasubira aravugwa avugwa nabajya nyene kuko yari umuririmbyi twakorana mu bikorwa vy'Imana yavugwa nabajya nyene dukorana umurimo w'Imana hari n'uwigeze kumukura ku ntebe yicaye ko afise inda ngo uhaguruka ngo afise inda baro yicara urumva nk'umuntu adafise umwana amaze igihe kingana uko mu rugo yarahuye n'ibigeragezo ibi bintu benshi barakunda kuvuga ngo wananagacishijemo mu ndirimbo ngo hariho umuntu ngo abakuvuga bajya nyene mukorana hajya wokiriye akaba ari upfira ujya yo kuremesheje akaba ari kuvuga ubwe bukomoka bakwita indaye bakwita ibiki nukuri umusa telefone akambira ati Alice Fisinda nararize nja mu cyumba ndarira amen aheruka kuvyara rero no muri ya video nakoze arimo yani ntaye yanje nsangiye nawe no mu bandi bantu muri rusangi umuntu abantu bavuga amajambo menshi abantu bose turasangiye ibibazo udafise ikibazo bafise ikindi udafise ikibazo cy'ukubura umwana afise ikibazo c'inzara udafise ikibazo cy'ubukene afise ikibazo c'abana byanse ko bamugoye abantu dufise ibibazo byinshi Dena ko mbwira umuntu ngo Imana ikuvugaho ijambo ko nifise ijambo ryonyene rifise ubuzima nifise ijambo ryonyene rihumuriza hari abantu dusenga rugasanga no bari kwaduca intege ariko baratuvuga kandi bafise amabiri y'amaboko indamukanyo yabo ari isashimwe mugabo ugasanga nibo bantu batuma batanezerega umugisha umuntu yaronse ninde muntu arisha akunda gusumba abandi bose kikibazo ko kigoye mbaza babiri genda kongeye umwe kuri babiri batatu mvuge batatu kubapanga sasa tukavuga ubutangura no mvuga ndabapanga no kubapanga nyine bakuramo amanota wowe uherako umenye yuko azoba ari wa mbere ni number 1 ahora vyinshi oyaye bandi bo tuvukana boshavura abagenzi boshavura oya reka mvugire batatu rimwe basi cyarimwe nturabe ngo ubona ko nabapanze sawa mvugire batatu cyarimwe babiri ba mbere bari kubarangura gutondeka bo nico tumana nakubari basuvuga umwe oya umwe ntivyokunda my god umwe ntivyokunda bon ubwa mbere ndakunda mama wanje ni nayo wa mbere ndakunda mama wanje umuvyeyi wanje wa kabiri ndakunda umwana wanje
niwe munezero wanje, niwe muhanuzi wanje, ni umu best friend ku rwego rwo hejuru. Ni umu besto wawe. Besto. Furaha yangu. Wa gatatu reka mvuge babiri. Abandi boshavura. Abandi boshavura ngo mavuga mu tuvukana mugabo ndabatondekesheje umwe kumva ati natanga uyundi kandi bakunda bose mugabo hariho umuntu abakunda kurusha uwundi tuganira n'ibintu byinshi kurusha uwundi. Urazi ko mu bibazo nari nateguye nari kukubaza kuri mama wawe none umuhereyeko. La fois passée nabonye kuvuga nde wundi atari mama. La fois passée nabonye ariko siwe no herako ariko ndamukunda. Wohera kuri inde? Uzogira TV yawe mbaze. We ntumwumva. Aho uraje unyumve. Ni umama we wanje. Washaka mere kuri inde? Washaka mere kuri inde? Kuwe ntavuze. Aruta mama we wanje. Aruta mama. Mama wawe wamukoreye anniversaire nuba abantu bacikugura. Ari se bijya bintu byakojemo gute? Nta nubwo yari anniversaire. Mama papa wanje yitavye Imana. Novuga ko hari ibintu ntari bwaronke nari kumuha basi. Papa wanje ndibuka ari mu bitaro ari nahatagarutse yagiriwe ko yaransavye ngo nari niciye kumuraba mu gatondo hari sizeza gatondo nakorera ahantu mugabo ntivyari bimeze neza. Nari ngifise ubukene muri jewe, nari ngifise ubukene mu mutwe, nari ngifise ubukene bw'abantu. Wari bwuguruke anjene ha. Nta nabantu navuga ngo nari mfise. Arasaba ngo uza kunzanira igitigo. Inyama y'igitigo yarayikunda. Urumva ni cyo gihe yatahiyeko. Iyo nyama ndayibura. Ndayibuze ndumva ko mbabaye, sinasubiye no kumuraba mu bitaro. Bamukuye aho hana bamugira transfer ari naho byashiye vyankira bongera munguruza handi ntiyagaruse. Kuva uwo munsi maze kubona ko nananiwe kugura inyama y'igitigo nibaza ko iteniza 3000 nka brochette ico gihe ngira ngo ari nka 3000. Wayibuze kubera nta mafaranga nari mfise ariko naravyemeye ati ndayizana. Papa ngo yagumye ayisaba Alice ntanzanira aya nyama. Ni uyu munsi ico kintu sinzocibagira kuri papa. Ukuntu nananiwe no kumugura inyama y'2003. Kore. Yari nzataha dose kubonana. Ariko nagiye kumva mu nyuma ko hari undi mu papa yayiguze wo muri eglise nyene yaciye muguri uwo munsi. Rero ndavye mama ndamurakora umuvyeyi dusigaranye. Turashira hamwe je na mukuru wanje turavuga ati kubera iki mama tomunezereza kiriho ko vyokunda ko wewe tumugaburira ko vyokunda ko tumwambika ugahuzu keza uwo munsi tugahamagara inshuti n'abagenzi bakaza bakadufasha tugahamagara abakozi b'Imana bakoranye umurimo w'Imana na papa bakaza tukicana tukanezeza umuvyeyi wacu. Wari umunsi wo kumushimira nk'abana yavyaye, wari umunsi wo kumwereka ko tumukunze kandi tukiriho kubwiwe, wari umunsi wo kumutera intege. Twaramuguriye impuzu tumugurira nyene nk'umuvyeyi tumwambika neza, hari ibyo kurya bimeze neza, hari abantu mu by'ukuri havuze amajambo menshi. Havuze amajambo menshi ko byari vyiza cyane kandi abantu baradushikiye pe. Yari mukozi w'Imana. Anketa abatamuzi no muntu yagize icamara muri eglise cyane cyane Anglican. Muvyeyi ko bameze kose. Ngo si vyiza ngo kumwerekana kuri yabari bazi ko umugisha wa mbere ari umuvyeyi. Umugisha mbere n'umuvyeyi je nimba waramenye hari wamvyaye hari watumye mbaho kandi kigira kandi je mama ngo jewe ndi mu inda yiwanje ngo yaso gukoroka. Mama carambwira ati umunsi mvyara wewe papa yanzaniye ibitenge bibiri ati niwe mwana wenyene papa yanzaniye ibitenge bibiri navyaye niwe mwana wenyene byagenze uko kandi ngo camvuka afise imvi nyinshi ku mutwe uko papa yahora akorera mu bazungu abazungu ni bavyaje mama ngo acira ko minduru ngo uyu mwana uvyaye ngo ufise imishatsi myinshi ufise n'imvi nyinshi je mfise imvi nyinshi mu mutwe urumva afise intahe nyene mfise ibintu byinshi mama yambwiye no vyo tuma ndamuvuga cyane. Aho rero urasiga imvi rero umuyoro imvi ziriyo bijya bintu bakobwa bagenda barasiga bituma nyene imishatsi igenda ihinduka mugabo je mfise imvi nyinshi. Atari kubera ubusaza ariko navukanye imvi nyinshi ni imvi ndemana kandi nzo mu boss niko bavuze. None no boss ufise ubuntu bwemera yuko uri mu boss. Ariko ivyo bintu tuma dukutana yaga muri ville ndiko ndapambana ndakurondera canga. Ariko ivyo bintu muri kano karere
Alice arafite umuririmbyi akunda nuwe muririmbyi wumva ati jewe no muririmbyi twokora na collabo vraiment noryoherwa sana mu karere hehe East Africa ose atari ngaha iwacu atari ngaha mu Burundi East Africa urazi uko ingana Tanzania Kenya Uganda Rwanda umuhando nta wundi nta nundi muririmbyi nkeneye jewe Rose uga muvyeyi turi kumwe mubitira akapera indirimbo ya Rose Muhanda kumbe uko atari amajambo mpeni Bwana utukufu na mpeni Bwana utukufu na yo aliyemuumisha Farao kwa mapigo 10 aligawanya bahari ya Shamu ikawa njia kavu. Haleluya. Reka ino message mushikire Rose Muhanda. Yewe. Bivugire mu Giswahili. Hapana, ninakuomba wewe unasema ya kwamba unahitaji collabo na Rose Muhanda. Kwa hiyo Bwana kwa uzuri wake. Omba basi Rose Muhanda kwa Kiswahili. Yes, bakozi ba Gatech TV Alice biramunaniye kuvuga mu Giswahili. Ndabizi. Ndabizi nta nivyo vyo mushikira. Nyene ni indoto fisi, sivyo? Ni indoto fise kandi mfise amafaranga nzokorana nawe. Wow. Nukuri ubu nyene ariko urakunda no kubishira kuri statut yuko ari indoto yawe. Fise indoto, fise indoto. Rose Muhanda umuntu afise amafaranga nta kintu na kimwe kidashoboka. Nzokorana nawe vyanka vyemera hamwe n'Imana. Izonshoboza kandi nzokorana nawe. Ninde muntu yayikoze iya ndirimbo? Jabo. Producteur yitwa Jabo. Nawe ni umuproducteur ariko abikora neza. Uzomumbwirira tukora indirimbo neza cyane. Dawe mubwira n'abavyifuza vraiment bazomwegera barona ko no mashusho ajanye no mu gihe tugezemo. Tugana ku musozo Alice. Kuri NDIKUMANA nk'umuntu muri ko mukora igikorwa kimwe kivuga butumwa avuze iki kuri wewe? Umva rero ko unganishije na Kuri NDIKUMANA. Hayo makuru. Amavuta ya rutana muhungu rero kwitiranya ibintu. Aho. Ngo nk'umuntu muri kamukora igikorwa kimwe. Ariko mwese muri abakozi b'Imana. Imana mugabo hajye amavuta ya rutana. Amavuta ya rutana. Kandi nawe akubonye nawe avuga ati aha sinoshobora. Kristo nibaza ahubwo ko horabonana n'Imana live baga. Ati nibaza ko horabona akutana n'Imana live bakabganira. Ibyo bivuze wese. Niyo twakutanye nayo mba narose. Haroti ibintu. Wewe wayibona live. Wewe cyane baza ko bakora nako nyene bakavuga. Gute uvuze ati Kuri NDIKUMANA Imana. Tarawe. Abantu nyene umuntu n'icyubero ciwe. Uramaze kumubona na image unifoto yonyene ukuntu abameze. Irimwo ubwitsa bw'Imana. Irimwo fire. Hari ukuntu abafise akantu akabiri kiwe. Karoroshe umunye gusumba ngo nta bibazo byo muri isi ahura navyo. Ifoto yonyene mugaragaza ko mu vy'ukuri icyubero c'Imana nico cyonyene gikayangana kuri. Wow. Reba bitera amakora. La umuntu abari hajya kandi n'umuntu twese twibazaho nidutahura. Umuntu yicisha bugufi, umuntu ntaba bodyguard zo musangana kandi byari bikwiriye ko abafise abantu ngira ngo imbere n'inyuma. Kuko nibaza ko abantu babifuza kumukora ko babifuza ko uyu muntu arenganye ninde, sivyo? Kuri NDIKUMANA umuntu yo muvuga ntiyo muheza mu by'ukuri agaragaza icyubero c'Imana.